Sultana. Hey. Tulifanyia kazi lakini najua na utanisaidia sweetheart. Mimi unajua tena. No, siwasi. Wewe ndio kila kitu kwangu, lazima usaidie. Alafu hivi nataka kwenda kumwambia Badra. Akae chini achunguze, apeleleze, afanye yani ile masomo aliyosomea afanyie kazi. Jambo kwa kweli. Nasikia moyo unaniuma. Kuwa makini sana kifo cha kaka yako. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Unajua kafanya nini? Hata sijali. Mimi huyo binti mwelekeze kabisa atoe kwa hatua. Kisha kwamba kifo cha babake kinafuatiliwa kwa makini. Acha basi niangalie chakula tu. Utakutana huko na watu tu, kuna watu mnacheka kumbe ndio wana haramu au wamefanya maajabu. Unaweza kufanya kama bahati mbaya ukikuta sasa aliuawa sasa. Sasa unakuta watu wenye walimuua wapo hai. Wapo hapo wakufuatia atakuwa kale kabindi kale Badra. Unajua atakatolea macho. Na kinyewe atakafyeti. Akitoka Badra na wewe unakuja kusambua bazangu. Lakini sikubali kwako, nitapigana kweli, boxi za hatari. Yana sasa kwa nini mshangani kichwani? Acha nilete chakula tu. Leta msosi bana nisambue zangu. Leo umepika chakula gani kwanza? Pilau. Pilau ya Kichina au ya Kikorea? Sultana. Basi mwana. Uvuye kwa Sultana. Byagenze gute? Urumva twavuganye neza, byagenze neza cyane nta kibazo. Musambye yuko tuzovugana ejo na Badra. Tuzokwicara hasi tubivugane neza. Kuko urumva nikina kwijambo. Ntube watiriganye na gatoyo ukavuga ibitari ibyo. None je ntunzi ibyo wanje. Ndakwemera mwana. Je sindavyorosha. Ikiri ngaha rero wewe ugume kujya nyene, ugume kwijambo. Ntuce hirya no hino. Irifo yuko mpasu. Ndabura chaki. None tugabuye. Nawe uzojamwo ntanuzenya. Nobu twese. Usiniangushi. Mambo yako kwenye usawa. Mimi niko safi kabisa. Yaani pale hata waseme nini. Mimi nasema ni hivyo lazima tugawe. Hamna kusema eti tusubiri wala nini. Nugu asha. Nicho nkeneye tu. Asha nugukara umukarire Badra kugira ibintu bije mu buryo. Kuko urabona ujya mwene wanyu nawe nyene abona kure. Utabaye maso hajyanye hari ikintu ashobora kwica mu byo tubona yuko bikenewe. Nane nawe nyene nazi je ndamuzi Badra, ndazi neza yuko mugabo icyo nzi cyo nuko Badra anyumva. Arakoma. Aranyumva icyo ndamubwiye ndibaza yuko atocanka kandi urumva yuko tubigize kubera mariage kugira nyene ibintu bigende neza. Ujya musaragira gutware nyene mugira ubukwe bw'akarorero mu muji. Abantu bose bavuge wana iyi harusi ni ya kwanza. Hakuna ya kuifatia. Hakuna. Upo. Sasa hapo we uraba magabo. Asha. Kabisa nje ndi maso. Ndakwemera, ndakwizeye basuma. Ibintu bishire mu buryo. Yego shana. Bazi ko ndi nyoko. Nta ndi nyoko ufise nga muri iyi nzu. Atari jewe. Ifo rero yo kugendera kucyo ndakubariye. Sawa rero we bandanye ukora ibyo ukora jewe ngiye hariya kwanza. Sawa. Bwana mambo yawe murwa. Murwa kabisa. Siko sekta taiki? Kimochi. Asa no kumurongo kwe. Na kwa nini? Nanje no kumurongo. Yene yuko ndongo. Bibi kumstari. Zongeza neza kwe. Sultana. Kiro! Wakira gato! Ngo hano! Ugurura! Onyaza ukuguruki. Si ucha uguruki. Ugara kandi. Ni ugara. Mama we. Ni. Sijawicha yangu mbosi. Asikicha yangu mbosi. Neshimba ndiko ndahakora icyambaza
nkayicara kidiva rega ndabibonye ngaha sinaribwo ndayibone muhira niyo mpamvu cyamaza nkakicara ndebe yabo Chenda guhamagara wewe kirogoti chenda guhamagara jewe ibintu maze kukubwira byerekeye ujya mdogo kumuha ishano umuhisi agafa ngoma mpenda bivuge ngoma ndabitobore ndabivuge nakabazifise Suizo warikuyi nakabati jewe mfise ngoma ntukwegere ubu uye nta ufise kandi ho kubibika ngoma ndabivuge nta kuntu abantu bose isi yose yicarizi ngo burya ngo mutamayishwe n'umutima niki wamishe ari ngaha muri iyi nzu nyene ngoma menda urafise guhamya wewe sinamwumvise erega naramwumvise akazi kawe ubwo rero jewe nahazi ibintu byo kuguma ndabibika namwe ushaka gusoma ingwe nagasanga ntabyo gusoma ingwe cyane iki igihari ubu nukubivuga nukuvuga uko ubwira ndese ikiza cyari nuko ari kuri indi ndabwiye abakobwa cyangwa nasenge wiwe bicare bazi kuri yuko ari ujya mdogo yamwishe ndagusabye jewe nawe ugenda kumubwira we nasenge wiwe je ntavyo numvishe cyangwa ntavyo wambwiye ntuze kunteranya hariya nariko hariye ushaka wikure icyo nzi cyo nukuri nicyari cyiza kandi wowe sinzi cyo baguhaye muri urugo cyangwa nawe je sindimo ujya mdogo namba niko wampamagaye je utinya guta none ndaye nje wewe unajua kama unataka kutukogotea ngoma ndabivuge sitaki jikogotea reka kumbwira Kiswahili mbwira cyo numva huyo ni moto unataka kuleta unasikia wewe usijitie kimbele wala ujitie kiherehere kutazania wewe dada yake ya boss sawa huyo ni moto unataka kukonga ndiko ndakutauri ibyo uriko ravuga ariko ico utaota wewe mwenyewe ndio utauota nukuvuga ukuri necha kwa akuno tokwicara cyangwa nawe baragukoreye ko kugira ntuzuve ngaho uzoguma bikira amabanga ujya ndakwisavye ujya mugore ndakwisavye nakabati kubitobora byose ndabivuga unabitobora wewe utajipeleka mwenyewe mimi simo simo kandi uko nanitia saa yote kirogoto nitakuona kuja unambia maneno ya uongo usinikogotee mimi sitaki mimi najende Aisha utakogota wewe peke utauvuta wewe peke cyane mdoge nuwo kirogoto nyamba wewe bayara murozi kugira azopfire ngaha nashaka atinya kuva ngaha nukuri kukamunanira kuvuga abantu bose bicare bazi ngo mutamayishwe n'ishano kumbe yishwe n'umutima wiwe kandi ari shano ntibishoboka jenzo rivuga Sultana Ismail, unajua gisi tumekufunza. Nimekulea hapa ungali mdogo. Chenye nakupendeaga siri unayo. Uravyumva neza? Nukubandanya mabanga kuja nyene nakureze. Uravyumva? Aha rero nakurongea kazi. Uzogenda gukora muri ujya muryango. Uravyumva? Benye tulishafanya na ile familia unajua yote. Tushafanya mabaya lakini siri yetu. Usivunje siri. Wewe utatumika tu kama kawaida. Lakini kila unachotumika, kila unachosikia, kila unachoona raporo ni kwa yes. Umeshaelewa? Kila kitu naelewa. Gari tembeza vizuri. Baki kutuma wende kila kitu. Hapo mimi nakuamini. Injira. Haruguruye. Karibu. Mbona mapema sana ni? Kitu gani? Karibu. Hapa. Karibu. Hamjambo. Jikali hata hapo kutapi ni pazuri. Ni pazuri hapa. Safi. Kuje wihuta umenguvuye muri sport. Ndavye ingene uheza gurika.
Oui. Oya. Ukimwi nambi. Aho mukobwa akeneye umushoferi byihuta. Badra Wali wabimbali? Wali wabimbali? Chenye kiko hapa mimi nina uoga kama anaweza kamleta ule shoferi wa zamani wa Bulaya. Nina hofu na hicho kitu sana. Hapo tulia. Wewe si ulimpa dili? Nilikupa dili. Basi ningeleta tu mtu kiovyo ovyo hivi. Chewe ndu mugabo si ndu mugore. Abitawe. Ashobora kumubari. Tulia. Amaze kumubwira nasenge ku bana biwe augeuzi. Akishamwambia shangazi yake mambo yanarudi. Dereva mwingine anakuja. Basi mimi sina woga wa yoyote. Sasa wewe kieleweshe mape. Wewe unajua tunatafuta dereva. Tena dereva mwenye anatusikiliza sisi. Mwenye iko kwa ngambo yetu. Sasa dereva ndio kijana. Ndio huyu. Juu ya kumzoea ulikuwa haujui kama yeye ni dereva. Basi ndio hayo. Huyu Ismaili huyu. Ismaili. Nakubali. Ismaili atatengeneza kazi kule na yote raporo tutaiona. Tena kwa kisiri. Anajua kila kitu. Huyu ni mtu wangu huyu. Mtoto wangu huyu. Nimemulea najua atatengeneza kitu gani. Haribu anatengeneza huyu. Ukitaka ukawie hapa tunaelewana kwa kila kitu. Ukitaka ukawie kamtamtumana aje yeye wewe ukitaka ukawie wewe si wanje. None ukisugua Ismail simama kwanza nje kidogo chunge pale pasiwe watu tuingilie ovyo hapa. Chunga hapo nje. Wewe sasa tunakimbia. Twende kwanza huku nikwambie kwanza mawili matatu kwanza. Wewe acha. Wewe pita huku. Nikuje. Sultan Thomas. Ko ndakurondera sindakuronka kubera iki? Sha urumva ibintu by'akazi ubuzima bw'uburazi ko butoroshe. Nguma by'amanama amamisiyo byari yitwa dufise inama ruguru. Nico gituma burya onterefonye hari gihemba mbizi by'akazi nuko ni atari. Ndagutelefona bakambwira ngo telefone iri mu kibanza cyakure ntabwo dushobora gusanga ari iby'amakonesiyo atameze neza mugabo canke naho urashobora kuntelefona je nkaba ndi mu nama ico gituma tuma hari ashobora gutelefona n'undonke igasona hari telefone isona umwanya munini hajya mba ndi mu nama mugabo inama iheze cyane nasohose inama iheze cyane aba telefone abantu bose bo bandonde Chanda telefone. Nara telefone ndakubwe sinaryamye sinabwira ukuntu niyo narababaye ndavuga tese yampeze none. Ntugire ikibazo bwe. Akanya tuzokarondera tuyage tujye hamwe twicare hanahana ibyiyumviro dupange ubuzima bwacu hamwe sinzi ariko urankunda mukuri cyenda gukunda mugabo akazi kudokere nago sinokareka akazi gatuma wankumushere wawe none ko ariko gatuma tubaho ubona nokareka kweri gashi urondera basi n'umwanya na muto ukandondera cyangwa we telefone ukayugura tuvuze nico nzoraba mu bisanze hajya turi mu nama hariho igihe batubwira bati badusaba ko tuzima mu telefone kuba hari intama hatumiwe ko abadokiteri abahinga batandukanye cyo gituma hajya nugurure telefone abantu batunuze ko twebwe abaganga tubonirwa n'abantu benshi hariyo inama twimije kuzokora mugabo nzogerageza ndondera umwanya tayo twahaba tuvugana suko ndabyitse Ndazi ko ndagukunda ariko iyo ndagutelefone sindakuronke bambwira kuri mu kibanza cyakure cyane amadahera amamisyo numva umutima wanse yani ndagukunda cyane nta kibazo tuzorondera akanya
tujye ahantu twicare tuyage hama ibindi nawe bize ukibabandanya nta kibazo na kimwe. Wow. Ndumva ndyohewe numva nishimye. Sultana